usomye ku murongo wa 14 igice cya 16 ha muri Yohana nyene aravuga ngo uwo azoshemagiza jewe kuko azokwabira ku vyanje akabibamenyesha. Ivyo data afise byose ni ivyanje, nico gitumye mvuga ko yakira ku vyanje akabibamenyesha. Ukuri tuzokumenya nitwareka Mpwemu Yera agakora muri twebwe. Tuzomenya ubugombe bw'Imana nitwareka Mpwemu agakora muri twebwe. Kandi ivy'Imana igomba burya nivyo dukwiye kugenderamwo. Yesu Kristo usomye muri Yohana mu gice cya 4 usomye kuri uyu murongo wa 33 abigishwa barabazanya bati mbega hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati indya zanje ni ugukora icyo wantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Yesu gukora ivy'Imana igomba yarahagije. Burya dufungura kugira duhage, tugafungura kugira tumererwe neza, tugire inkomezi, turonke n'amagara meza yo kubandanya gukora ibikorwa bikurikira. Rero Yesu aravuga ngo indya zanje ikimpaza jewe nkumva nguwe neza ni ugukora ivyo data wo mwijuru agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Haleluya. Nidushobora gukora ivyo data wo mwijuru agomba tutazi ubugombe bwiwe. Ubugombe bwiwe nabwo ni Mpwemu Yera abutumenyesha. Ico data agomba ko dukora, ico data agomba ko dukora mu mwanya uyu mu kibanza iki tukimenyeshwa na Mpwemu Yera. Nidushobora kuzokora ubugombe bw'Imana Mpwemu Yera atari karakora muri twebwe. Haleluya. Ni watumenyesha ivyo data agomba hanyuma tukabikora, izina ryiwe rigahabwa icubahiro, kandi natwe tugaca tumererwa neza, tukumva turahagijwe. Kandi duhagijwe nitwakora ubugombe bw'Imana tukumva turahagijwe, nukuri nta bindi bizodutwara bya myitwarariko y'ivy'ubugingo, bya kwa kwitwararika ivy'umubiri ntibizodutwara. Mpwemu Yera nitwakorana nawe azotubwira ivyo data agomba, hanyuma duce tubikora. Nitwabikora ubwacu tumererwe neza, ubwacu tugira amahoro, hanyuma tuzonashobozwa no guheraheza igikorwa ciwe. Burya hari igikorwa cawe ukwiye gukora, kumwe wa muririmbyi yariririmba ngo hari igikorwa cawe ugikorana umwete ubandanye ukore imisi itarahera. Burya umuntu wese muri twebwe arafise igikorwa yatumwe gukora, kandi birakwiye ko tugerageza kugikora tukiri bazima. Igikorwa Imana yatumye Yesu yagiheraheje wa musi yaduzwe. Igikorwa Imana yamutumye yaragiheraheje. We twebwe natwe tuzoheraheza igikorwa Imana yadutumye nitwakugwa muri uyu mubiri.